bakunzi batevye Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi twera ku ngingo zikurikira. Inama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura iramaze amezi atandatu itagira amanama nkuko bitegekanijwe. Ivyo ngo bigatuma haba ibibazo bitandukanye mu makati amwamwe y'iyo komine nkuko bishikirizwa n'umwe mu bagize inama mpanuzwa jambo y'iyo komine. Nayo mu gihugu ca Kenya havugwa imyerekano y'atavugwa rumwe na leta biyamiriza iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa hamwe n'ibinyobwa bitambiye byaduze gushika ku bice 13 kwijana nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Africa News. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwikazi. Dase kuba ikaze murano makuru tehera mu bijanye n'inyubako kubura ibikoresho byo kubaka kubera ko ababizana babuze igitoro hamwe nabubatse ahategerezwa guca ibarabara riva mu ahwane ibarabara nimero 1 ahitwa iwabo n'abantu rigana umusozi wa Sioni Gikungu nivyo byatumye ibikorwa byo kubaka iryo barabara bitabandanya ku murindi byatanguriye ko bivugwa na Sylvestre Sanzerugeze arongoye ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi. Nyuma yaho abikora kuri iryo barabara bamenyesheje ko babona ibikorwa bitariko biratera intambwe. Umuyobozi mukuru w'ikigo ARB akideza abanyagihugu ko ibikorwa bigiye gusubira kubandanya. Tumukurikire. Ivyo bikorwa byaratanguye ariko kuvuga ko byahagaze sinovuga ko byahagaze uko ni ibikorwa by'ubuhinga. Ivyo bikorwa by'ubuhinga rero nabamenyesha ko hari kiraro kiriko kirakogwa ca Pokamenge ari naco gituma mubonye kwibarabara imashini zitariko ziratigita haba hari ibindi bikorwa biriko birakorerwa ahandi na cane kwico kiraro. Nuko mutashitse kwico kiraro mubone umurindi uhari w'ibikorwa. Hanyuma hariho agace gatoyi kava aho kwiyo rompo iwabo w'abantu. Ako gace karakozwe karahera ariko hari ikindi gice abene gihugu bubatse ahiryo barabara ryategezwa guca. Ni naco gituma mubona ko hatariko harakogwa ku murindi kuko hariho ibikorwa vyimirije gukorwa byuko abo bantu bubatse aho hantu haciryo barabara bategezwa kubanza kwigizayo kugira ngo ibarabara rishobore kuronka aho rica. No kugira ngo abene gihugu tuvugane kugira ngo bashobore kuduha aho dushobora gucisha ibarabara kuko amatwi adusumira umenga haratanzwe n'imizibukiro aho iryo barabara ryoca. Harigeze kuba intambanye ntoyi yo kuba abatuzanira ibikoresho bitwaza ko babuze ibitoro ariko kuno munsi ndibaza ko izo ntambamye atazoba zihari kuko ibitoro birahari nta ngorane zihari. Ari naco gituma ako gace twavuga ko kari gasa nakahagaze ubu guhera ejo bazoba bariko barakora. Inama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura iramaze ikiringo c'amezi atandatu idakora amanama nkuko bitegekanijwe. Ivyo bigatuma ingorane zivugwa mu makati atandukanye bigorana ingene zitoregwa umuti. Patrice Saboguheba umwe mu bagize inama mpanuzwa jambo iyo komine akavuga ko mu byo borabira hamwe harimwo nk'ikijanye n'ubusuma n'ibindi ubugizi bwa nabi abarongoye amakatiye baguma bamara ibihe birebire bari mu bibanza byifata kibanza hamwe n'ibindi. Tumukurikire. Ingorane nyamukuru rero nizuko uburongozi bwo mu makatiye bushobora kuba bubi hanyuma hagasabwa yuko buhindurwa ugasanga mustantere yagize kuvyumva ateba ibintu byayangaye we wafise ububasha bwo guhagarika uwo mushefu do quartier akabahagarika. Ingorane ya mbere ciba iyo conseil communale ya Mukaza itagikorana kuko kuva itariki 28 ntyasubiye gukorana n'ubita zo kuri 12 ari nayo ya nyuma y'umwaka wa 2022 hategerezwa rero kubi yindi ubu unye mu kwezi kwa gatatu nayo nyene isanzwe kugira ngo canke hakaba nidasanzwe kurumva inama yo kurangiza umwaka itabaye mu gutangura umwaka hatizwa kuba inama
nka zibiri idasanzwe kuraba umwaka ingene warangiye hanyuma karaba isanzwe kuraba umwaka mushasha ingene tanguye izo zose ntizabaye haheza amezi 6 rero twovuga ko inama mpanuzwa jambo za komine Mukaza zitariko zirakora itariki irakora ibwo burongozi bubi mu makartier rero buca bubandanya kubera ko nabo mustanteri yagiye arashiraho hariho amateka aratekanya ko CPCC bajya bafise intonde z'amatora bavuga bati nubu wakurikira nivyo hanyuma inama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza igaheza ikamwemeza agatangura amabanga ari bwegu atari mfata kibanza ubu rero beshi ni mfata kibanza ica kabiri ahari ubusuma ubwicanye imbere novuga nko mu mazu nka zone Nyakabiga bwiza aho mugize imisi mwumva ibintu ngo bya rukoti bagenana imipanga ugasa ubuho bagezaho ngira ngo kusimbo y'inuma kuko baheruka kuvuga ko bivye chef de zone wa Nyakabiga aho onye urumva ko bigeze kure mu Nyakabiga 3 kujya 6 bategeye abafasoni babiri batashe bya musi mukuru w'abakenyezi barabategera babakurikirana taxi bazabona taxi rahagaze uri kwivora aguma yakije none havundurutsemwo abafise imipanga babasahura ibyo bafise byose aho urumva ko ubwo busuma bugeze kure kubera ko aba chef de quartier baguma ari mfata kibanza uburongozi bwabo buguma butatanga ubufise amakarti amanama uzokumva hose babandi conseil coroner no kuvuga inama z'amakarti abo bantu baridoga ko ubushiruka bute bwabo bashobora no kumara umwaka batabubonye kanyuma abashefu dozone bakabageza ko amanama ataba hanyuma tukibaza tuti mbega umushefu do quartier adakoresha amanama umwaka ugahera kuko agumaho canka arahagarikwa gakugwa amakartier afise abatwara mfata kibanza hariho jabe ya mbere jabe ya kabiri kiririvugizo hariho Mutanga Sud hariho mu Buyenzi quartier zibiri Nyakabiga ya kabiri umushefu do quartier yibera mu ijabe abatwagwa bibi bakamurondera muri izo ngorane zose barimwo bakamuhebura. Patrice Saboguheba yemeza ko izo ngorane zituruka ku burongozi butameze neza ivyo ngo birazwi no ku rwego rw'umushikiranganje wa mbere aho yasavye mu kwezi kwa mbere ko mustanteri wa komine Mukaza yotanga imihoho bigoranye naho abamukurira bakamufasha n'ubunyene tumukurikire amakoperative harabaye inama itarike 11 z'ukwa mbere ikora evaluation y'amakoperative ingene ari karakora ryasangwa mana amafaranga leta yabe yaratanze ati conseil communal heza mukurikirana ico gihe rero baratumye ku inama suzuma dusanga ngira ngo amakartie hafi 19 18 kuri 26 yose yarahomvye aho o wagenda kubumviza bariko bararira bakavuga ko ari intwaro yivanga mu ntunganyo y'ayo makoperative intwaro ku rwego rw'amakartie no ku rwego rwa komine kuko na mustanteri aho barageraho bakamwagiriza kuko mustanteri yasanzwe afise amabanga se n'abahanuzi bo gufasha ayo makoperative kugira ntahombe ariko yagomba kubakurikirana ku munsi akabafasha akarondera n'abahinga bakabafasha hanyuma hari ikindi icegeranyo ngira ngo cavuzwe mu nama y'itarike 26 cari na 5 z'ukwezi kwa mbere aho nyakuba umushikanganje wa mbere yaza mu gisagara ca Bujumbura akakira ivyumviro byo mu makomine yose aho yagiye avuze ati komine Mukaza irikirasha ayumvise ivyo byose biriko biraba asaba yarinze asaba mustanteri wa komine Mukaza ati heba ufata gakete utanga imihoho cangwe nyakuba mukuru w'igisagara ca Bujumbura labicukora labico wofasha ariko kugera n'ubu amezi abiri araheze nyakuba mukuru w'igisagara ca Bujumbura atacarafasha ingorane zagaragaye itarike 28 z'ukwezi kwa12 2022 aho umukuru w'inama mpanuzwa jambo n'icegera ciwe batuma ku inama mustanteri agatuma ko abayihungabanya kuva uwo munsi ntiyasubiye gukorana kuko bavuga bati ko twandikiye maire de la ville kugira ngo adutunganirize arabe ahanure mustanteri canka dutume ko twerekana amakosa idonido ya mustanteri hanyuma aheza kosogwe umuti worama n'umuti nyakubahwa umushikanganje wa mbere yasize atanze yavuze ati nibyo byo gutanga imihoho yo nabireka mugabo abamurongoye abamukurira nibamufashe baze bumvirize n'amamanuzwa jambo ya komine Mukaza hanyuma baheze barabe ingene isubira gukora kandi niyo vyanse umuti barahindura inzego zamaze ko zirahinduka mu Rumonge n'ahandi hose Ngozi Bujumbura rirane ngaho staneri barahinduka kuko uburongozi ningabirana umuntu avukana urisonga amategeko ariko ari gihe bikwangira none umuntu agomba gukora ari umwe
wumvaho amazi ataba yarenze inkombe akazi karenze inzira. Kuri ivyo tukaba twarondeye Mr. wa komine Mukaza kugira ngo agire ico abishikirije ko ariko tukaba tutashoboye kumuronka tukabandanya tumurondera. Hano makuru tuyasozere mu yavugwa mu makungu hari ibiciro by'ibifungurwa bibandanya biduga bikaba byaduze ku bice birenga 13 kwijana ni mu gihugu ca Kenya na ibiciro byo gupanga amazu ivy'amazi umuyaga nkuba bikaba byiyongeye ku rugero rurenga 7% muri ico gihugu hagati y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2022 n'ukwezi kwa gatatu kuyu mwaka wa 2023 ibitigiri bitangwa n'ikigo kijeje kwegeranya ibiharuro muri ico gihugu imyerekano y'abatavuga rumwe na leta ikaba ari utavana ko biyamiriza ubwo buzima buzimvye inkuru y'abagenzi bacu b'ikinyamakuru Africa News twayitorokanuje na Ahmele Motore. De nombreux Kenyans luttent pour se nourrir au quotidien, confrontés à la Abanyakenya batari bake barahanzwe n'ubuzima buzimvye muri kino gihe. Ibiciro by'ibidandazwa byankenerwa kuruta ibindi byaraduze. Ishiringi ry'amanyakenya naryo riguma ritagaciro bikunyurwa n'uruzuba rugisibije mu bice bimwe bimwe by'ico gihugu. Muri uko kwezi kwa gatatu guheze ibiciro bikaba vyaduze ku rugero rw'ibice 9%. Ibiciro by'ibifungurwa n'ibinyobwa bitambiye bikaba vyaduze ku rugero rw'ibice birenga 13%. Nayo ibiciro byo gupanga amazu ivy'amazi n'umuyaga nkuba bikaba vyiyongereye ibice birenga 7%. Ibyo kwiyunguruza navyo vyiyongera ibice birenga 12% mu kiringo c'umwaka umwe kuva mu kwezi kwa ntwara ne 2022 gushika muri ntwara ntuye mwaka wa 2023 nkuko bishikirizwa n'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro muri ico gihugu ca Kenya. Kubera uwo murindi udasanzwe w'iduga ry'ibiciro muri ico gihugu ca Kenya abatavuga rumwe na leta baguma mu myiyerekano y'urutavana ko yo kwiyamiriza ubwo buzima buzimvye mu bisagara bitari bike by'ico gihugu pour dénoncer la cherté du coût de la vie. Arakoze Ahmere Mutori naha amakuru twe twabateguriye acerangirira ndabashimira mwebwe mwese mwe ko murakurikira mu gihe byiza umerereye naho butaha.